Rero nizere ko mukomeye mumeze neza, mbahaye ikaze kugira tuganire ku vyerekeye n'umugambi wa Forsage. Forsage ni business yatanguye muri 2021 itangujwe n'umugabo bita Rado, itanguza kugira abantu turonke liberté financière, ubwigenge bw'amafaranga. Yitwa Forsage BUSD kubera ko dukoresha ifaranga bita BUSD ringana n'idolari ry'abanyamerika. Ni monnaie stable idashobora guhindagurika ibiciro. Iyi business rero ku batabizi isanzwe iri decentralize, ni bimwe mu vyiza Forsage ifise, yubakiye kuri blockchain, nta kibazo cayo ifise cuko nyene ashobora kuyugara na wene kuko no mu membre muri yo nukuvuga yubakiye kuri blockchain. Dushobora gukora ibi turi independent, ata demande tumwatse vy'amarotre vy'ibiki, kandi ntibisaba ko twirwa turaca mu ma office yo kugira ngo tugire ico dukoze muri Forsage. Ikindi naco iri sécurisé muri Forsage, amafaranga ashitse ubwo nyene aja muri wallet yawe ugashobora kugira rotre, kubera ko uconnecta wallet yawe na Forsage kuburyo amafaranga ashitse muri Forsage ubwo nyene ushobora kugira rotre. Ca kangahe, Forsage ni business nziza kandi ata nombre de limite y'amafaranga ugomba gukorera. Ushobora gukorera miliyoni 100, $1 million par jour, urayabikuza ata ngorane n'imwe ihari. Amafaranga utiriwe urabisabanye ni company nkuko namaze kubibabwiye. Ica kangahe, Forsage ni aspect transparent, ni kuvuga ntibisaba ngo amafaranga muri Forsage uzumuna aguye kutazi yavuye, baraguha notification ati amafaranga urose muri Forsage azananye ngaha, kwinjira muri konte yahazananye ukaraba ingene bimeze. Mugabo ntufise uruhusha rwo kwinjira muri konti y'umuntu ku buryo wogira rotre, ushaka kuraba ingene bimeze ariko amafaranga ukayabikuza. Ikindi naco ni egalite muri Forsage, uburi capable yo aho utanguriye hose ufise capable kugira gukompeta ku buryo ushobora kurusha n'abamazeyo imyaka, abamazeyo amezi muri Forsage. Imaze gushika rero mu mape yangana 200 n'ayandi mu kiringo imaze. Ikindi kiryoshe nuko dufise produit yitwa smart contract. Mu gihe rero hajya wumva ngo winjiye muri Forsage, niyo ubuguze si produit iboneka, ni produit digital, donc kumsa nko kwa electronique. Nuvuga wowe urayiguze, abantu bazayigura nyuma yawe uzabunguka ko mu gihe washyizemo umutahe, mu gihe ushoboye kuyibwira abandi naho nukazabibeneficiako. Nibijya rero uhora wumva bavuga bati muri Forsage umaze kwinjira gukora ibintu bibiri, ushobora gushiramo umutahe canke se ukabwira abandi. Mu kwinjira muri Forsage waactive programme bita X3, ukaactive bita XX, ni programme bita X4, ni bita X Gold. Kuntu za active navyo nivyo bikurikira. Ni kuvuga muri Forsage mu kwinjira uyinjira ku $33 arivyo vyibi. Waactiva iyi programme ya mbere bita X3, ushirayo $5. Turiko nizere ko biboneka. Ushizeyo $5 muri matrice ya mbere, aho ni muri X4, muri X3 uruguruye. Uja muri X4 ugashira $5, aho urayuguruye. Turiko izi $5 mba ndiko ndavuga nizo zizi, mugabo ndayiberetse uko muhava mutayibona neza. Reka ndayibereke nciye ngaha nuko bimeze. Bavuze kwinjira muri Forsage waactiva ni $5, aha 5, aha 8, aha 10, nukuvuga ni $28 kubera transaction na enregistrement bica bigwa mu $33. Iyo ushizeho rero izo $5 muri Forsage ni $5 muri X3, uri capable kunguka $15 ari bimubona ngaha. Turiko uri capable kunguka $15, aya $15. Iyo ushizeyo $5 muri X4 uri capable kunguka $20. Iyo ushizeyo $8 muri XX uri capable kunguka $55. Iyo ushizeyo $10 muri X Gold uri capable kunguka $112. Ni kuvuga rero ama matrice yose ubwirizwa kuyugurura ni $33. Iyo umaze kuyugurura rero ni kuvuga no ku $1
33 ushizeyo uba uri capable yo kunguka rero ayo mafaranga yose naberetse duteranije. Mugabo Forsage gahevye iguhanura gutangura n'idolari n'imiliyoni idolari 182 kubera transaction uca usanga bigutwaye nk'J195. Ico ukora muri Forsage mubazi ati none bikora iki? We winjiye waguze za contrat interje waziguze abantu bazazigura nyuma zahawe nubwo atakintu na kimwe wowe wokora urabungukako. Mugabo ni mu gihe washizeyo umutahe mwinshi hanyuma kurya muntu aravuga ati je nta mutahe mfise ntagitivye $33 bigusaba kubwira abandi kugira abagore ku contrat interje nawe udoze umutahe niho bigusaba ko niho usanga wungutse cyane muri Forsage. Uko niko donc bimeze. Hanyuma amafaranga muri Forsage ashitse muri konti yawe ubwo nyene ashitse muri Forsage acishira kuri wallet yawe ku batabizi ariko envoyer na recevoir ushobora kuyarungika cyangwa ukayabikuza aho ushaka. Ivyo navyo ndibaza ko mumaze kubibona. Ukaba rero ushaka kwinjira muri Forsage neza na neza, télécharge iyi application yitwa wallet. Iyi ndababwira yitwa Trust Wallet, yitelecharge hanyuma uyishiremo uyishiremo iyi Trust Wallet. Iyo umaze kuyishiramo ibiriko envoyer na recevoir turi kumwe envoyer recevoir envoyer send na nivyo vyibi sorry gato ibiriko send na receive okay. Aha rero niho haje amadolari muri ayi bita BUSD. Nukuvuga gishika kuri konti abashitseko nk'izindi rotere ngenda ndakora hano rutiye today mwe $10, yesterday mwe $33, yesterday le 1er décembre naho tiye 10 mwe 5 mwe kombye mwe 10 izindi rotere ngenda ndakora ibi nibisanzwe. Okay. Kandi muri Forsage amafaranga iyo agiye barakora iyo yagiye n'itariki yagiriye ko n'ukuntu byagenze ndago ukoze rote ubikayarutira ku muwaje araguha amarundi nta na kimwe abasanzwe bafise ama crypto money ya okay. Hanyuma kubambaza ati mwanyaje ati none hari umurundi amaze kubaca amafaranga biciye ngaho muri uwo mugambi wa Forsage. Reka gatonya ndabereke bivanye naho ndi connection atari nyinshi munyihanganire ndabereke. No kuvuga ushobora guha amakuru umuntu utamuhaye amakuru ushira mu mutahe. Forsage irunguka angahe Burundi benshi bari kuyifata hanze y'igihugu hoho ndabona iri ku yindi niveau nk'uyu nta n'umuntu n'umwe arashira uri kubibona nta n'umuntu n'umwe arashira ati muri zero ni zero mugabo ana kamaze kunguka $34. Nk'uyu yatanguye le 21 z'ukuwanga amaze kushaka $34. Aba n'abarundi tuzi aba bose amaze kushaka $450. $450 yashize mu marundi ni plus de 1,600,000. Aba bose uwo ushaka kubereka kwanza none uyu yinjiye itariki 12 z'ukwicenda 12 z'ukwicenda amaze gushaka $8,000 no kuvuga mu ma 29 million y'amarundi mu mezi abiri atatu azokwiza amezi atatu muri no minsi $8,000 wisa 30 million. Amafaranga ni menshi za waramaze kuyabikuza. Inzu ziriko ziragurwa ibiki biriko biragurwa muri Forsage mu modoka uko niko bimeze rero. Uyu n'undi yatangiye muri Forsage ariko amaze guca amafaranga menshi. Ibyo rero